Bakunzi ba radio television Isanganiro, ubu ni wa mwanya wanyu wo gukurikirana ikiganiro c'amagara y'abantu. No musi tukaza kurabira hamwe ku ndwara yo kubura itiro, mbega biva kuki, abakarirwa gusumba abandi ni bande, mbega iravurwa. Ibyo byose nivyo tuza kurabira hamwe muri kino kiganiro na muganga Nestor Sengiyumva inonose kuvura indwara zifatira mu bwonko, mu gifaransa bita umunehologue. Ndabaramukije. Murumvise ko tuza kuganira ku ndwara yo kubura itiro, mbega ni ryari bavuga yuko umuntu yabuze itiro? Kugira ngo tuvuge ko umuntu afise iyo ndwara, ikimenyetso ca mbere nuko umuntu agira ingorane yo kwinjira mu itiro iyo agiye kuryama. Abantu bafise ingwara yo kubura itiro, iyo ngwara nyene ya insomnie, baragira kandi ingorane yo gushobora kugumya itiro. Iyo basinziriye birabagora kugira ngo bashobore kuguma basinziriye. Ini ngorane ikunda kwibonekeza nuko bavyuka kare usumba ivyo uko bari babitekanije. Ugasanga umuntu yabwiriza kuvyuka 11 kugira ngo aje ku kazi, ariko isaha 9 zo mu buca yamaze kwikangura. Mu buzima bwa misi yose rero, iyo umuntu yamaze kugira iyo ngorane yo kubura itiro, uca usanga ku murango ni wa muntu uzosanga ariko arisinzira ko ku murango. Ni wa muntu uzosanga muri ko muravugana adashobora kugukurikira neza, kugira ngo ushobore kutwumviriza, kugira ngo ushobore kunkurikira ibi niko ndavuga, ni kuvuga ngo ubavye kuri uri kurakurikira turi kumwe. Abo bantu rero babuze itiro mw'ijoro, bumva umwanya wose baguma umenga bararushe, hanyuma ugasanga umenga bakeneye gusinzira, ariko kandi bakumva umenga ntanguga bafise zo gukora ibikorwa vya misi yose. Ari umunyeshure umwimbi wiwe uragabanuka, ari umukozi akorera mu biro kanaka umwimbi wiwe uragabanuka, ari umwarimu, eka umuntu wese mu byo ajejwe umwimbi wiwe uraheza ukagabanuka. Mbega ivyo babivuga ku muntu abura itiro mw'ijoro, masaha y'ijoro canke no ku murango barabivuga? Tuvuze kubura itiro, dufatira ajya amasaha umuntu yabwirizwa gusinzira mw'ijoro. Umuntu akuze yabwirizwa gufita amasaha n'imiburiburi hagati y'indwi n'umunani y'itiro. Kandi rero nukuvuga ni itiro ryabwirizwa, nukuvuga ngo ni nayo masaha nyene ateranije adaciye mu tugwi. Nukuvuga ngo ntuza guteranya ngo ku murango nari nasinziriye amasaha 2, ucuvuga rero uti reka nteranye nayo nsinziriye acangana nayo nabwirizwa gusinzira. Ego nukuvuga rero nuwo muntu agira abantu bafise ingorane zo kubura itiro, turaza kugaruka kumbura ico bivako, bagira iyo ngorane yo kutashobora gusinzira amasaha akwiye kugira ngo umubiri ushobore kwiyubaka. Ibitera kubura itiro twobishira mu migwi 3. Hari umugwi wa mbere ivyo twita muri migifrasa les facteurs prédisposants, no kuvuga ngo ni ibintu bimushira mu mugwi w'abantu babangamiwe kuzogira iyo ngwara yo kubura itiro umwanya uwo ari wo wose. Ivyo reka mvuga nk'akarorero, umuntu yagize ibintu bimukomeretsa akiri umwana, n'umuntu yakorewe amabi, umwana yakubaguwe, umwana yafashwe ku nguvu, canke umwana yabonye abavyeyi biwe bakubagurana bacumitana, canke umuntu reka dufate yabuze akazi yaragafise akagatakaza, reka dufate umuntu yari yubatse hanyuma uwo bubakanye akamuheba kumvo zitandukanye, divorce. No kuvuga ngo ni ivyo bintu rero iyo byamaze gushika biraheza uwo muntu bikamushira mu mugwi w'abantu novuga ntibari à risque. Ivyo rero nzo twita les facteurs prédisposants. Hariho rero ibica biza bikabura, no kuvuga nti ibintu biza guca biza bisahiriza bikabura kugira ngo wa muntu asanzwe ari mu mugwi w'abantu bashobora kugira iyo ngwara umwanya wari wo wose. Mbega ivyo bindi bintu biciye biza biraheza rero navyo bigaca bituma iyo ngwara yibonekeza. Dufate nk'akarorero, umuntu yarasanzwe afise bya bintu novuga nti bimutuma aja mu mugwi w'abantu bashobora kugira iyo ngwara umwanya wari wose, hanyuma ugasanga aho aba ntihatunganijwe ku buryo ashobora agiye kuryama ashobora kuruhuka neza. Kuvuga bimeze gute? Ni kuvuga ngo uri ahantu hari ugwamo gwishi, uri uwo mubakanye ashika mu masaha wewe wamaze gusinzira, ukategerezwa kuvyuka kugira ngo umwugururire, uri umukenyezi umuzimane. Gihe ugize
ingwara kanaka hariho ingwara zituma umuntu hakarorero avyuka mw'ijoro bigasaba yuko uvyuka ku mwanda mutoyi ivyo rero tuvyita nocturne iyo umuntu avyuka kenshi mw'ijoro hariho nk'ingwara z'umutima iyo uzigwaye iyo uryamye uca usanga rero utashobora guhema neza wumva umenga impwemu ntizikwiye hariho novuga nti kugira iyindi ngwara iyo ari yo yose kuko hariho izindi ngwara atari kubura itiro mugabo izindi ngwara z'itiro atari kubura itiro izo nazo nyene uzigize uraheza yangwara rero igaca iza nk'akarorero reka nababwira hariho nk'ingwara ituma umuntu yumva mw'ijoro amaguru umenga ategerezwa kuyanyiganyiza kugira ngo bikunde aronka amahoro bisaba yuko avyuka agatangura kunyiganyiza amaguru tuzita muri mw'Igifaransa syndrome des jambes sans repos hariho n'indi ngwara umuntu agira novuga nti twita apnée du sommeil agira ibintu bimeze nko guhirira mugabo vyacane mugabo sico conyene haragira n'igihe akumva umenga impwemu arazibuze bikamara donc twita apnée donc impwemu zikagenda hanyuma zigasubira zikagaruka. Mbega abantu bakarigwa no kubura itiro ni bande? Abantu bakarigwa no kubura itiro ivyego vyarerekanye cyane yuko tugeranije umugabo n'umugore abagore nibo bakarigwa cyane ahana cyane abakenyezi bibungenze tugiye mu mugwa twinje mu mugwa abagore turashobora kubisigura mu buryo bumwe iyo umuntu yibungenze na cyane nkajya mu bihe vya mbere hari abagira bijya bintu by'iseseme bya cyane urumva ivyo birashobora gutuma byongereza cyane iyo ngorane yo kubura itiro tugiye nko mu bihe ariko yegereza kwibaruka mu kiringo gira gatatu aho nk'akarorero abani hahande bamaze kumva umwana ari karakina urumva aho hose urumva yuko abafise ibintu bishobora kudurumbanya itiro giwe twibukanye ko abakenyezi aribo bategeza gukurikirana abana umwana mw'ijoro arize umukenyezi n'ategeza kuvyuka kugira ngo amutunganirize no kuvuga aho hose urumva yuko ari buza gusanga byukuri hari ibintu byagiye biriterateranya uko urumva ufise nk'umwana mutoya ugategeza kuvyuka kugira ngo umwonse umushinga nahego umwana arashaka kumukangura mugabo arashaka guca yasinzira ko utegeza kubanduka mutunganiriza bica bisigura rero yuko muri rusange uza gusanga ufasha abantu 100 bafise iyo ngwara yo kubura itiro uza gusanga abakenyezi aribo bagiye kuba benshi abandi bantu ibangamira nabantu rero bafise ibintu byigeze kuba navuze nk'akarorero abana bafise ibintu babonye reka tufate abana bavyi babo batandukanye gatufate wanashima n'abantu umukenyezi canke umugabo yatandukanye nuwo bubakanye reka tuvuge abasoda babonye ibintu bihambaye cyane mu ntambara. Muri abo bantu bose mwavuze babangamirwa no kubura itiro murabapima canke murabibona uko gusa iyo babaganiriye? Reka ndababwire yuko iyo ngwara mu bisanzwe twita insomnie iri mu mugwi ibiri hariyo twita novuga nti iyo ivyo bintu bibaye hanyuma reka dufata ko umuntu afise ibintu vyamubaye ko vya novuga nti nka bimwe twavuga habaye divorce canke umuntu yatakaje akazi urumva uwo muntu aragira ingorane yo kubura itiro ivyo iyo bimaze ikiringo kiri munsi y'amezi 3 muri ayo mezi 3 umuntu akaba yashoboye kugira cyo twita adaptation no kuvuga ngo agasubira ivyo bintu akabivamwo itiro ryiwe rikazosubira kumera neza ico kiringo ari yabuze itiro tuvuga ko afise insomnie novuga nti à court terme no kuvuga byo mu mwanya mutoya ariko iyo rero bishitse bikamara amezi 3 uwo muntu akaba afise ivyo bimenyetso bikashobora gushitsa amezi 3 aho tuvuga yuko afise ikibintu bita insomnie chronique no kuvuga ngo ni ingwara by'ukuri yo kubura itiro yamaze gusasagara yamaze gusasa ego kandi dutegereza kwitwararika neza kandi hambaye cyane. Mbega abantu nk'abo barabavura ico babafasha iyo bituye abaganga? Hari abantu baza bakavuga ati muganga jewe nshaka hagati komfasha kugira ngo ushobore gusinzira neza. Umenga n'ibintu bisanzwe umenga ni nka kujyanaga na bwije yuko iyo kuko namaze kubivuga kubura itiro iyo ngwara kubura itiro ntabwo ari ingwara itegwa n'ikintu kimwe nka kujya tuvuga duti malaria itegwa n'umubu. Duti mugira wa sida utegwa ingwara ya sida itegwa n'umugira wa sida. Duti ingwara y'igituntu itegwa ariko suko ni ingwara iza mu ruteraterane rw'ibintu byabaye mu mibereho y'umuntu canke ingwara
za indwara umuntu asanzwe afise za ndwara zijanye novuga nti z'amagara yo mu mutwe nk'akarorero muramumva indwara bita depression novuga nti ivyo bintu rero ivyo bindi bintu byose biza byafatanije kugira ngo umuntu aje gushikaho agira ya ndwara mu kumuvura muca mutahura yuko utegeza guhera kuri ivyo. Umuntu nk'akarorero yagize iyo ndwara bita insomnie yo kubura itiro kubera ko reka dufate afise indwara y'ububabare. Hariho indwara z'ububabare nk'akarorero nk'umuntu afise cancer, amakanseri umuntu ashaka kugira ububabare atazi niyo buva akumva amagufa y'amamurya umwanya wose. Urumva tumuhaye agasabirwa bakunda baha agasabirwa tumuhaye umuti wo kumufasha kugira ngo asinzire murumva yuko nta nakimwe bizomumarira tutamuvuye bwabo babare asanzwe afise. Imiti wanashima novuga nti iza ku rugero rwa nyuma. Mu byo dukora ikintu ca mbere nuko umuntu tumusaba kugenda iyo agiye kuryama akagenda akafita novuga nti amasaha yo kuryama ari fixe no kuvuga nti adahinduka. Umuntu akagerageza nimba wagenda kuryama saa 3 ukavyuka 11 n'igice bikamera uko nyene iminsi nka yose yo mu ndwe. Uno musi uryamye saa 3 je no saa 5 hirya y'ejo naho isaha 7 undi munsi saa 1 ni kibazo aho uzoba nubwo uzoba utariko utaribugire ya ndwara ya insomnie yo kubura itiro uzoba uri kurayirondera iyo ndwara. Muri uwo mugwi nyene ikindi kintu turabasaba yuko umuntu agira agakarashishi. Turasaba yuko umuntu agira agakarashishi buri munsi. Ibi rero ni ibintu twama twahanuye kujanye n'amagara y'abantu. Umuntu mu bisanzwe ategetswe kugira agakarashishi, reka nsigure icarico agakarashishi ko benshi barakunda kuvyihendako. Nico gikorwa cyose c'inguvu cyo tuta activité physique ukora imisi yose usibye ugasiba umunsi umwe ukabikora iminota 20-30 utavanako ku rugero wumva umutima uri kuratera cyane ku rugero ushaka kwihanganira. Barakunda kumuza ati muganga no kora sport imeze gute je nca mvuga nti naho wafata umugozi murabona umugozi abana niho bakunda kubigira bagasimba umugozi ufashe umugozi ukawusimba simba ivyo ukabigira iminota 20-30 utakurako iyo ni sport. Ufashe ukagira agakurse ukiruka ukabigira iminota 20-30 utaruhuka mugabo ukagenda novuga ni kurugezo kuri vitesse wumva ko umutima uri kuratera kurugero ushobora kwihanganira iyo ni sport. Harabo rero bashobora kuvuga ngo ngize marche mvuga nti ugize marche uri umuntu w'imyaka 90 ni sport. Mugize marche uri umuntu w'imyaka nk'iyi yiwanje usumba utayigize mugavyo kuri ntikwiye. Utegeza kubigira kuburyo wumva umutima uri gutera ku rugezo runini ushaka kwihanganirako. Iyo ni sport buri minsi yose mugabo bisaba yuko iyo sport uyigira n'ibiburi hagisigaye amasaha ashika nka 3 mbere kuryama. Urumva ni mujya kuryama saa 3 gusanga uri kugira sport saa 1 zo mw'ijoro saa 2 namakosa cyane. Ikindi kintu kidasanzwe turahanura yuko umuntu imbere yuko agenda kuryama amara akanya yari yabanje kuva mu bintu birasira umuco mu maso. Aha ndiko ndavuga zambonesha kure mu gisagara. Aha ndiko ndavuga y'amatelefone ubona dusande dufise twese. Kenshi namanibaza igituma kera baramba mu gituma abantu baramba kera bari bafise ubuzima bwabo bwari naturel byari ibintu bimeze neza. Nimba mwibuka mu kuryama kera babanza kuvuga ibitito. Ntibagenda kujya mu konyine baje gufungura baca baterama seruko canke inarugo bakavuga ibitito bakabwira utuntu abana. Uwo mwanya niho rero abantu baba bari baritegura kuja kuryama. Uno munsi abantu uzosanga n'abata swat kimwe batahabwije serugo kasanga ataha isaha 6 zo mw'ijoro canke saa 5 canke saa 4 canke naho nuwatashe kare uzomusanga kuri telefone inarugo nawo nyene kuri telefone abana nabo bari kuri televiziyo hageze saa 3 saa 4 uri mugene kuryama. Uko kugena kuryama mwari muhejeje kuva muri ivyo bintu byo kuraba imbonesha kure canke ekra ya telefone uwo mwanya ubwonko bwaba bwari ko burakora cyane ucugenera kujya mu bwonyene birakugora kugira ngo ushe gusinzira kuko ubwonko bwari muyabira buri ko burakora kubera umuco wari kurakoresha. Nuvuga turasaba rero yuko umuntu arindi imbere yo kugenda kuryama amara kanya by'ukuri yaba yavuye muri bya bintu by'umuco by'imbonesha kure n'ibindi. Ndi kuvuga kanya kangana gute? N'imiburi basi bikugoye
umarisa nayo ubundi amasaha nk'abiri wabintu ivyo bintu kenshi baca bibaza ati mbega uri kurakora iki abantu benshi bajya mabwije kubera babanje gukora ibintu imbere yuko bafungura ariko je mvuga nti fungura hamivyo two tundi tuntu nimba ari impuzu z'umwana mutegura canke nimba ari ibintu amadovari y'abantu raba ubirabe novuga nti mwajije gufungura ego nuvuga mwavuye muri bya bintu byo kuraba imbonesha kure hama hariya naho novuga nti batafise imbonesha kure nibatirame ku kwezi kumwe bahora babigira kera kugira ngo baje kuryama by'ukuri haci akanya bavuye novuga nti bariko bararuhurira ego umutwe ubwonko reka ndababwira ikindi dukunda dusaba novuga nti abantu benshi murabona ikintu twita réveil bijya bintu bituvyura mu ijoro abenshi barashiramwo novuga nti iyo telefone canke ikintu kiza kubavyura ariko iyo yikanguye mu ijoro uca usanga yagiye kuraba akaraba amasaha hanageze iyo ugiye kuraba aho amasaha ageze novuga nti uburi kuratuma ubwonko bwikangura wakije telefone ngo yirabe ubwonko buca bwikangura aho rero ugize umanuka buri ugize tomborambi ukaburi mu mugwi w'abantu basanzwe bari à risque basanzwe bari prédisposé bari babangamiwe aho urashobora guca uhera aho nyene ugasanga itiro ryawe ntimeze neza no kuvuga ngo rero byasoma ngo wikanguye duhimiriza abantu yuko wikanguye ntuhirahire nguzo kuraba telefone ntuhirahire nguzo kuraba isaha kandi ntuhirahire ngutangure kuja mu vyiyumviro bikaze utangure kwiyumvira nk'akaroro nk'imigambi kanaka utangure kwiyumvira nibura umunyeshure ikibazo muzokora ryari ngutangure gukwesha ubwonko gerageza wibagire umere nk'uwibagiye wanashima bishitse ukamara iminota ishika nka 20-30 utarashobora gusinzira twe duhanura dutivyuka ahubwo vyuka ureke guforsa ureke kugumizako ubanze kumva utembere usoma kayaga hamugaruke kuryama ngirageje kuvuga ivyo kugira ngo mvuge yuko ntabwo ari novuga nti imiti ahubwo tubanza kuganira neza tugahindura ubwa mbere imibereho urumva ico nk'ico twita hygiene du sommeil ko ari ikintu kirimo ibintu byinshi cyane reka mvuge ikindi turahanura yuko igitanda abantu benshi barakoresha igitanda nk'ahantu ho kuganirira ugasanga nk'abantu bubakanye umugabo n'umugore bagiye kuryama kuruhuka mugabo bagaca babanza kuganira gupanga ibintu kanaka duhanura yuko igitanda kiba ikibanza by'ukuri cyo kuruhukiramwo canke ikibanza c'amanga yabubatse ku bantu bubatse no kuvuga rero ntihagire ikindi kintu na kimwe mu kuganira canke kuvugana n'abantu kuri telefone kibera hajya mu cumba umuntu aryamamo yarageje gutahura ego mwavuze ubufasha mu baha abo mumaze kuvura barakira bimeze gute ego iyo umuntu akurikije ivyo mpanuro twavuze twise isuku gitiro hygiene du sommeil ukongera tugakurikirana muri kahise kiwe tukaraba tukigizaho cyangwa tukavura iyo yindi ndwara ishobora gutuma abura itiro hanyuma nawe nyine akongera akadufasha umutima no ku mubiri by'ukuri biragenda neza tubibutse ko turi mu kiganiro kijanye n'amagara y'abantu aho turiko turabira hamwe ibijanye n'indwara yo kubura itiro mbega muganga hariho ingaruka zifatiye ku kubura iyo tiro dishobora kwibonekeza nk'iyo umuntu ativuje neza canke yivuje atevye imbere ko umuntu agenda kuryama abanza imbere ko umuntu asinzira arumva akantu kumva akatiro umwe kagomba kumutwara tuvyita endormissement imbere y'iyo phase d'endormissement haca haza novuga nti ico twita sommeil lent léger aho umuntu aca rero agenda sinzira amaso akiyugara we agatangura ukuvuga ni umutima uko ari kuratera cyane bikagabanuka uko yari karahema gahema buhoro buhoro dusma hanyuma rero twavyise ngo bavyita ngo sommeil lent léger kubera ko baravye n'ukuntu bwonko babiko burakora bwitera bugenda buke ego hama rero aca yinjira mu kindi kintu twita sommeil profond no kuvuga ngo itiro ryimbitse cyane iryo tiro ryimbitse cyane muri nashatse kubizamwo kubera ko muri ico kiringo niho umuntu umubiri wiwe wibwira
niho ubwonko ubushakashatsi bwarakozwe barabona yuko niho ubwonko busubira kwibwira mvuze kwibwira mwibuka iyo murabona isi hariho kuntu mukurima kugira muco mwitahura neza abo mu gisagara bice bagora batarima barafata ubari barimye dufate muri iki kiringo mu kindi kiringo ntibarime baca bayirindira isi kugira ngo yibwire imere neza ni ukuvuga ngo ni ibico bita restauration gusubira kumera neza sivyo kwibwira muri ico kiringo nyene niho muri yo sommeil lent profond itiro gimbitse niho novuga nti umubiri usubira kuronka ingoga uzokoresha mu wundi munsi ku munsi ukurikira niho ubushakashatsi bwarabonetse yuko hari ico twita immunity no kuvuga ngo novuga nti bajya basoda mu mubiri bijya bintu bitugwanira mu mubiri bituma tutagwaragurika canke akagera k'ingwara kakugiyemwo utashinzekara cyane niho bikomera gose ico twita immunity ni hariho n'ikindi kintu kiba gihambaye cyane aho cyo kwita les toxines du métabolisme no kuvuga ngo ibintu novuga nti imicafu canke uburozi bwali mu bwonko buheza bukavamwo uburozi les toxines biri mu mubiri ubwa mbere bija mu maraso hanyuma bigaca bica mu masobwe bigasohoka niko umubiri ubisohora muri ico kiringo nyene niho byerekanye yuko byukuri ivyo bintu bigenda muca mumviga yuko rero iyo umuntu adafise atarose nk'akarorero itiro rikwiye gatoya muvuze uburozi bwari mu bwonko ni babimeze gute ngo burozi bo meze urumva ubwonko yo buko burakora reka dufate ihinguriro murabona ihinguriro uri kurasya dufate imashini iri kurasya umuceri canke iri kurasya ibindi hariho bijya bintu by'umucafu bisigara bijya bintu by'umucafu uraheza ukabita no mu mubiri nuko nyine umubiri kuntu ukora hariho imicafu iza iyo micafu rero umubiri urayisohora imicafu yoroshe ni micafu mu bihimba bitandukanye nka mu bihimba bitandukanye atari mu bwonko biroshe gutahura bisohoka biciye mu bice bije mu maraso amaraso agaca bijana novuga nti mu amafyigo nayo akabimemina agaca bisohora mu masobwe n'imicafu rero iri mu bwonko nayo nyene hariho ubuhinga bw'ukuntu iza kuvayo ikagenda mu maraso hanyuma ikavamwo igasohoka by'ukuri mu mubiri muri ico kiringo rero niho byerekanye yuko umubiri ubwonko by'ukuri ukura ivyo bintu byarerekanye kandi yuko ni urumva niho haba ico twokwita consolidation de mémoire no kuvuga ngo ko urabona kumenya ibintu kumenya ati uno musi kwa kangahe kumenya ati ibintu bimeze kunuko ibintu bimeze mu buzima mémoire biba kubera ko byagiye muri cerveau hama umuntu akabibika muri ico kiringo rero niho memoire yiwe imera neza nico gituma nk'umunyeshuri ataronka itiro rikwiye kwiga ushaka gusanga umwimbi utameze neza kubera ico ego nako ndavuga rero yumva iyo phase bita sommeil lent profond ni phase ikomeye cyane ku buryo yononekaye ushuza gusanga umuntu nk'akarorore avyuka atagira ingoga atagira ingufu zo gukora yumva umenga ntakigenda wa muntu nimba umunyeshuri mu ishure bidakunda nimba atwara imodoka ashobora ahubwo kugira amagisida hari ivyigwa byakozwe muri leta z'umwe za Amerika berekanye yuko amagisida menshi mu magisida aba ubu ava kubera ko abantu batabarose itiro rikwiye bagaca bagira rero ico twita novuga nti kwisinzirira ko mu kiringo cyo kumurango novuga nti iyindi kurikira ni phase bita sommeil paradoxal muri iyo phase muri ico kiringo ni kiringo bavise paradoxal kubera ko umubiri aho muri sommeil profond hamwe navuga nti handi muri ryatiro gimbitse umubiri ubusa nuko uri paralize no kuvuga ngo ntukakaza murabizi sivyo muri ico kindi kiringo umubiri by'ukuri egome ubusa nuko uri paralize ariko mugabo ubwonko nabwo baburiko burakora guko mu bisanzo iyo umuntu ari mu itiro gimbitse umubiri wabwiza kuburi umubiri wabwiriza kuba uri paralize n'ubwonko bwabwiza kuba bwaryamye bwatekanye mugabo muri ico kiringo ubwonko baburiko burakora umubiri nawo uri paralize mugabo ubwonko buriko burakora nico gituma harinze hagira nk'ibintu vyonona ico kiringo umuntu ashaka gutambuka kandi asinziriye kubera kurumva muri ico kiringo uko vyabwiza kugenda ubwonko burakora ukabona ibintu nuko nico kiringo turotamo cyane tukabona indoto tukabona ibintu umubiri nawo uba wabaye paralize no kuvuga uboshwe
bishitse rero hakaba kagorana h'indwara wanashima zindi zitiro atari kubura itiro gusa ziza zonona ico kiringo aho muri cyo gihe umuntu arashaka gutambuka canka agatera imigere agatangura kubamwo mu bintu yariko ararota ego hama rero umuntu akavamo akagaruka muri ca kiringo novuga nti sommeil léger hama akavamo akikangura iyo umuntu yikanguye yari muri sommeil lent profond hahandi himbitse yikangura umenga arasinziriye umenga si hari iyo umuntu nawe yikanguye yari muri ya sommeil twavuga paradoxicale hahandi mubiri wabwiriza kuba uri paralize mugana wakaba ari kararota yikangura arashaka no kwibuka ibintu yariko ararota mugabo ariko izo tunabishire ku ruhande kwara kugira ngo mwumve yuko itiro hariho ibintu bibera mu itiro na cyane muri ca kiringo twa dufite itiro gimise cyane hamwe turashaka no kwikangura twita sommeil profond aho umubiri uba uriko uriyubaka na cyane ubwonko kandi ubwonko nibwo bugize mu bisanzwe nico gihimba kimwe mu bihimba bihambaye cyane by'umuntu mbega umuntu hari ico yokora kugira ashobore kwikingira ukubura itiro turahanura yuko umuntu afita ikiringo cyo kuryama novuga nti kidahindagurika turahanura yuko umuntu agira agakarashishi imisi yose atabishoboye akabikazirasiba umunsi umwe turahanura yuko umuntu yirinda kunwa inzoga amasaha yegereje kuja kuryama turahanura yuko umuntu yirinda sinzoga gusa ko bumvise inzoga abantu twumva alcool na bijya bindi bintu novuga nti bijya bintu bitangwa ama energy birimwo novuga ni ibintu birimwo caffeine novuga nti icumba umuntu aryamamwo kiba ico kuryama ugiye kuryama nta mundi muntu musubira kuvugana nta telefone usubira kwitaba nta telefone usubira kuraba nukuvuga ngo ni kiringo cyo kuryama ucuzumya amatara hanyuma ntagire n'ikintu na kimwe usubira kugira mbega hari ibyo umuntu ashobora gufungura bishobora kumufasha kuronka itiro byoroshe kimwe mu byo nibagiye umuntu yategeza gukora kugira ngo yikingire canke agabanye iyo ndwara yo kubura itiro ni kudafungura ibyo kurya byinshi na cyo amasaha yitereye abazungu nibo babizi neza hageze nka 12 saa moya nta muntu abagifungura ibyo kurya byinshi rero mumbarira ati mbega umuntu yofungura iki fungura bijya byo kurya byoroshe bijya byo kurya byoroshe tugiye ku itiro dukenera yuko umuntu afungura ibyo kurya byoroshe kugira ngo ashobore novuga nti kubidigera neza kubihingura neza atarinze kugora umubiri cyane dusubira inyuma gatoya mbega nk'abage abantu barota indotombi byo ntibizyo biri mu bituma babura itiro abantu bagira indotombi ziri mu bituma babura itiro nico gituma byukuri mu kuvura tutihutira cyane gutanga umuti wo kugira ngo umuntu asinzire duca dufata umwanya tunafashanya abo bita les psychiatres ou neuropsychiatres bajya bavura indwara ijanye n'amagara mu mutwe kugira ngo bashobore kuronka kanya ko kuganiriza abo bantu bafata kanya uko mu byukuri mu kuvura harimwo birafise ikibanza gihambaye cyane kuganiriza umuntu kugira ngo ushobore kumufasha nakaye kamumutera abariko baradukurikirana kumbonesha kure ego na cyane ari nk'abantu bavuga bati twege kubura itiro n'ibintu bisanzwe twitworenda tuja kwa muganga ego abariko baratwumviriza no babwira yuko bokurikiza cyane ibiduje kuvuga kubera ko itiro ni kimwe mu bintu bihambaye by'ubuzima bw'umuntu mwibuke yuko umuntu twavuze tuti umuntu akuzirabwiza kumara amasaha n'imiburi 7-8 asinziriye bisigura yuko ni ca gatatu c'umunsi bisigura yuko umwana nawe biravana n'imyaka ariko reka mvuge nk'akarorero k'umwana hagati y'umwaka n'imyaka 2 yabwiza gufita hagati y'amasaha 10 n'imwe n'amasaha 18 umuntu amara ica gatatu c'ubuzima bwiwe asinziriye nukuvuga ngo nimba wowe uzomara imyaka 60 maze imyaka 60 imyaka 20 uyimara usinziriye birumvikana yuko utegeza kubungabunga itiro ryawe uko utari bungabunze ugambira uzomara imyaka myinshi uzomara ikingo kinini c'ubuzima bwawe umerewe nabi hanyuma umwimbu w'ibikorwa byawe bya misi yose ntuzogenda neza mbega kubatifuza kwivuza bo bumbega mubabwira kajamba kahe ubwambire nuvuga yuko ni hagire abafata kubura itiro nk'ikintu gisanzwe umuntu wese yabwira ahamagariwe
kuja by'ukuri kwegera umuganga umuganga n'importe quel médecin umuganga wari we wese kugira ngo babanze barabe kwanza bwa mbere bya bintu navuga bishobora kuba intambamyi babimuvure. Bakunzi ba radio television Isanganiro hakaba ari hano turangirije kino kiganiro ndabibutse ko twako turabira hamwe ibijanye n'indwara yo kubura itiro mwumvise ibitandukanye muganga Nestor Sengiyumva yasiguye ko abantu bakwiye gufata ni buri isaha imwe bakirinda ico kintu cyose kirakira umuco imbere yuko baryama. Dushimire muganga Nestor Sengiyumva yasiguye ibintu bitandukanye kubijanye n'ingwara yo kubura itiro. Murakoze cyane murakoze ndabashimiye cyane no hanyuma nzoza ntakekeranije nimwa ntumako. Shimire kandi nabakurikiranye kino kiganiro naho ubutaha.